ndabifuriza umugoroba mwiza cane canke ijoro ryiza bigendanye naho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze ngaha kuri Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru agezweho, amakuru ariko aravugwa muri uno mwanya canke muri rino joro, ariko kandi akaba ari n'amakuru asozera ayiriwe avugwa kuri no mungu kw'igenekerezo ya 20 ukwezi kwa gitugutu 2024. Ndabaha ikaze abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, aho tugiye kurabira hamwe rero ido n'ido ry'amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru akomeje kugenda aravugwa. Twibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya cyangwa se kino kiganiro cyacu cyo muri rino joro. Amakuru yihuta akomeza kugenda haradusumira ndetse akomeza kugenda aradushikira, ndetse yaje kugenda aranakura umutima batari bakeya, nuko by'umwihariko abasirikare b'u Burundi bashika ku 8 harimo n'intwazangabo zishika kuri 2 bakaba 10 zifise ipeti rya koloneli. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko rero zatikiriye mu ngwano yaje kugendera bahuza n'umuhari wa M23. Mu nyuma y'uko hari hamaze iminsi rero atangwano ziriko ziraba, mu nyuma ko hari hamaze iminsi harubahirizwa agahenge cyangwa se hariho agahenge, ariko bikaba bivugwa ko impande zombi zaziko zirategura ibitero bikomakomeye cyane, ubwo by'umwihariko inzego za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zazimeze iminsi zirategura ibitero karundura byo kwisubiza ibice bisanzwe biragenzurwa n'umuhari wa M23. Biravugwa ko rero by'umwihariko uyu munsi ku cyumweru canke kuwa mungu kuri genekerezo 20 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 aribwo ingabo z'u Burundi ndetse by'umwihariko n'abazarendo n'abayifudereri bongeye kubura ingwano ku buryo bukomakomeye cyane. Bivuga ko bagerageje gutera ibirindiro by'umuhari wa M23, ariko intare za Sarambwe ziranga zibabera ibamba, ndetse by'umwihariko abarundi bakaba bongeye gutikiriramo hano, bakaba bongeye gutakariza abasoda ndetse n'intwazangabo muri izi ngwano, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko batiyumvisha igituma ingabo z'u Burundi zikomeza kugenda zirashinga imizi ndetse zirakomeza kugenda zigaragara ku butaka bwa Kongo, mu gihe intare za Sarambwe zikomeje kugenda zibereka yuko by'umwihariko zokabaye zirava muri ibi bice. N'imirwano yatangijwe by'umwihariko n'abazarendo, abarundi bifatanyije n'abayifudereri ikaba yongeye kubura by'umwihariko kuri uyu wa mungu kuva mu gatondo. By'umwihariko abazarendo, abayifudereri, abarundi by'umwihariko hamwe n'abayiFARDC bongeye kurasa kuri AFC M23 nyine bararasa ahatuye abaturage, kuko baba bariko barashinza abanyagihugu yuko baba bariko barafasha uyu muhari wa M23, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uburundi bwongeye gutakaza abasoda benshi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni mu gihe by'umwihariko abandi bagiye barapfa cyangwa se bagiye baratakarira mu yindi ngwano igitandukanye yakomeje kugenda iragaragara nga muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turakomeza kandi n'andi makuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira. Umushikiranganji ajejwe rero imigenderanire ndetse n'ibindi bihugu muri wa Monaco rero yari yishikiye mu Gatumba muri komine Mutimbuzi kwigenekerezo ya 18 ndetse n'iya 19 uyu munsi ya 20 by'umwihariko gitugutu 2024, aho yaje rero kuraba by'umwihariko imigambi iriko irarangurirwa rero by'umwihariko nishiramwe FCB International Mufofo by'umwihariko nga mu gihugu c'u Burundi. Abarundi mu nyuma y'iko rero abana bato by'umwihariko gwaruka rufise mu myaka ishika kuri 16 kuzamura ndetse no kumanura, mu gihe bamaze iminsi bariko baravanwa mu gihugu ca Tanzania by'umwihariko, aho baza baragaragaza ibimenyesho by'uko rero bo barakubaguwe, abandi barahohotewe ku buryo bukomakomeye cyane. Abandi bana bato biganjemo by'umwihariko n'abakobwa bagiye baraturuka ngaha mu gihugu c'u Burundi baje kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko kwinjira mu gihugu ca Tanzania bagiye barabeshwa, by'umwihariko ko bagiye kuronkayo abagabo biriko birabagiraho ingaruka, aho bagerayo bagahohoterwa. Hari abamenyesha makuru bacu rero baje kugenda baraganira n'abakobwa bamwe na bamwe bagiye bararungikwa ku butaka bwa Tanzania mu rwego rwo kugira ngo bashakirwe abagabo, abandi baronke amahera canke akazi, ariko birangira atana kimwe babonye, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Hano mu Burundi abantu barakomeje kugenda baranyuruzwa ku buryo budasanzwe, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hari abanyagihugu batabaye
mu nyuma y'uko rero yarahejejwe kunyuruzwa n'abajejwe iperereza, ariko by'umwihariko bakaba bakomeje kugenda bavuga ko biteguye kugaruka ku munsi w'ejo kugira ngo babashe kuba bomujyana. Ndabaha ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero kuri nombonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, bisonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ari ngaha by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini, birumvikana mu bihugu by'ababanyi birimo abatwumviriza bari muri Uganda, muri Tanzania, u Rwanda, Kenya, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese twizere ko mumeze neza cyane. Reka amakuru tuyatangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu Burundi harahejeje kumvikana inkuru y'umubabaro, inkuru y'agahinda, inkuru ishavuje abanyagihugu benshi, inkuru ishavuje abayobozi ndetse by'umwihariko n'inshuti z'abanyagihugu canke inshuti z'abarundi. Mu nyuma y'uko rero abasoda b'u Burundi hamaze igihe bararungitswe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, by'umwihariko mu bikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo gutanga umusada cyangwa se gufasha inzego z'umutekano z'icyo gihugu, by'umwihariko mu kurabira hamwe uburyo bwo kwigobotora, by'umwihariko icyo twakwita nk'umubare wa M23 rero leta ya Congo ifata nk'abanzi, ariko kandi by'umwihariko bakaba bariyemeje gufatanya n'ingabo z'u Burundi n'imihari igitandukanye, ariko kandi hakaba n'izindi ngabo zigiye zitandukanye z'abarundi ziriko ziragwanya umuhari wa Red Tabara mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira mu nyuma by'umwihariko yuko atamirwano yari iherutse kumvikana irahuza abarundi ndetse n'ingabo za Congo, by'umwihariko n'uruhande rwa M23. Uyu munsi kwa Mungu rero igenekerezo ya 20 Gitugutu 2024 haje kugenda haravugwa amakuru atari meza cyane, amakuru ahijeje kugenda aradushika muri no mugoroba. Na makuru y'umwihariko y'ingwano zaje kugenda zibonekeza kuri uno munsi, ariko kandi kazasize zirakoze ibara. Abasoda bashika ku 8 mu ngabo z'u Burundi barimo rero by'umwihariko intwazagabo zishika kuri zibiri, umwe rero afise ipeti rya koloneli, undi afise ipeti rero rya majoro, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Bari mu bantu baje kugenda baragwa ku rugamba cyangwa se baragwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Bivuga ko rero by'umwihariko bazindutse baragaba ibitero ku muhari wa M23 ndetse no ku mihana igitandukanye isanzwe iratuwemo n'abanyagihugu. Mu nyuma y'uko rero bavuga ko uyu muhari wa M23 rero usanzwe urashyigikiwe n'abanyagihugu bamwe na bamwe mu bice umuhari wa M23 usanzwe urakoreramo cyangwa uherereyemo. Abakurikiranira hafi ibiriko birabanga ku butaka bwa Congo baragaragaza ko by'umwihariko impande zombi zaje kugenda zirarasana ku buryo bukomakomeye cyane. Icyakora bivuga ko ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse na Coalition basanzwe barafatanya, biganjemo abasoda b'abarundi, aba FDLR ndetse n'abazarendo, ari bamwe mu bantu by'umwihariko ngo baje bafise impoho nini zigiye zitandukanye. Bigaragara yuko rero by'umwihariko imigwanire y'igisoda cabo iriko irahinduka cyangwa se n'ibikoresho bimwe na bimwe bariko barabihindura. Icyakora nubwo bihagaze gutyo, amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko intare za Sarambwe zaje kugenda nazo by'umwihariko zirabihimuraho ndetse zikaba zaje kugenda zirabakubita ahababaza, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ibingibi rero byaje kugenda biratuma abasoda benshi cyane bagiye batandukanye baje kugenda barasiga ubuzima, ndetse kugeza magingo yangaya bikaba bivugwa ko hari n'abandi benshi baje kugenda barakomereka. Ni mu gihe rero impande zombi zihanganye zari zimaze iminsi zirasabwa kubahiriza agahenge mu rwego rwo kugira ngo hashakwe igisubizo kirambye cy'amahoro n'umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini, cane cane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Imigwano yatangijwe by'umwihariko n'abazarendo n'abarundi, by'umwihariko bifatanyije na FDLR yongeye kubura kuri iyo ya Mungu, ariko amakuru adushikira aravuga ko ingabo z'u Burundi zitaje guhigwa n'iyi ngwano. Kuva mu gitondo rero abazarendo, abarundi, aba FDLR hamwe rero na FARDC bongeye kurasa kuri AFC by'umwihariko M23, barasa ahatuwe n'abanyagihugu, aho basanzwe baragaragaza ko abo banyagihugu bashyigikiye umwari wa M23. Ni ingwano yabereye ahitwa Karembe by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, Warikare ndetse na Rucuro. Aha hose harahumvikanaga urusaku rw'amasasu kuva mu gitondo kugeza izuba rirenze. Biravuga ko rero humvikanagamo urusasu rw'imbunda ziremeye cyane
ndetse n'izindi ntoya. Nk'ibisanzwe umuhari wa M23 rero waje kugenda urakubita aka gatsiko k'ivyihebe n'abafatanyabikorwa rero babo bose basubizwa inyuma. Hari uwaje kugenda aratangaza ko rero basubijwe mu nyuma by'umwihariko bajwigira nk'imisega imaze kabiri rero itajya mu nyuma y'ikuru umuhari wa M23 waje kubahindukirana maze ukaberekezaho rero imitutu y'imbunda maze ikabarohaho umuriro, bamwe bagakizwa nayo bameze, abandi bakaza kugenda barakomereka bakabura n'aba by'umwihariko n'uburyo babasha guhunga. Amakuru aradushikira aravuga ko rero by'umwihariko hariko haribonekeza na za matekwa ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe byafashwe. Ari abantu benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu ingabo z'u Burundi ziriko ziragomeza kwibonekeza nga ku butaka bwa Kongo mu gihe n'ubundi umubare wa M23 rero umaze kubereka yuko umwana avoma adasya. Intare za Sarambwe by'umwihariko zariyubatse noneho ku buryo bukomakomeye cyane, bivuga ko rero zifise ibikoresho bihagije. Abakomeje kubatera inkunga rero by'umwihariko ndetse n'abandi bakomeza kugenda barabagarigariza rero by'umwihariko biteguye gukomeza by'umwihariko kubahereza ibitekerezo ndetse no kubahereza courage, barakomeza kugenda bagaragaza ko ingwano bashobora kuzayitsinda byanze bikunze. Umuhari wa M23 kandi urakomeje kugenda ushimangira ndetse unagaragaza ko by'umwihariko witeguye gukomeza kugwanira anga muri kino gihugu ndetse ukarakigwanira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi miliyoni 106 z'amadolari y'amanyamerika niyo rero agiye gukemura ikibazo k'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura gushika 2065. Kubwa Dr. Ila Lieutenant Colonel Ja Ahubeti Manigomba, umuyobozi wa Regideso, ibice 95 kwijaniro by'amazi aba mu gisagara ca Bujumbura barakoresha ava mu kiyaga cya Tanganyika. Aragira ati by'umwihariko mu byari byateganyijwe rero by'umwihariko mu mwaka w'1945 babona ko rero ayo mazi azofasha mu nyuma rero nta yindi migambi yahabaye bivanye rero by'umwihariko n'umurindi munini cyane wigwirirana by'umwihariko ry'ababa mu gisagara ca Bujumbura. Ayo mazi nta gikwiye by'umwihariko ni ukuvuga ko ayo mazi nyine ariyo basangira n'andi makaritsiye mashasha aguma aravuka umunsi ku munsi. Uwo muyobozi aramenyesha ko rero kuva muri 2020 hariho rero imigambi yo kongereza amazi azozana mu masoko mashasha ari rero mu misozi maze agahana amazi gisagara cose ca Bujumbura mu buryo rero by'umwihariko n'amakomine ya Mutambu ndetse na Rugazi atari rero muri icyo gisagara azoshikirwamwo n'ayo mazi. Ico kibazo by'umwihariko kigiye gutorerwa inyishu byihuta biciye rero ku mazi ariko arakugwa imatyazo ndetse n'igisagara muri komine Isare. Ibikorwa rero biri ku musozo cyangwa se biriko birasozwa nk'uko abandanya arabivuga by'umwihariko hari umugambi uri kurakorwa by'umwihariko mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mugambi wari by'umwihariko wari wo gutanga amazi menshi cyane avuye mu kiyaga ca Tanganyika by'umwihariko utashinzwe by'umwihariko mu ngiro ya muri 2015. Aragira ati uwo mugambi by'umwihariko uzekemura burundu ikibazo k'ikena ry'amazi ufashe mu mugongo rero by'umwihariko ni banki y'isi usaba amahera rero menshi cyane kuko rero ibyigwa byakozwe byerekana ko rero uzotwara miliyoni 106 z'amadolari y'amanyamerika. Ikibanza by'umwihariko cyo kukoreramwo rero gisanzwe kiriho ngaha Nyabugete. Uwo muyobozi arashimangira yuko kandi kuva igihe umugambi uzoherera by'umwihariko ababa mu gisagara ca Bujumbura batazosubira gukena amazi gushika mu mwaka wa 2065. Ariko by'umwihariko ngo n'igisagara ca Gitega ngo nikibagiwe gushika ubu rero igice kinini cyane cy'amazi bakoresha ava mw'iriba by'umwihariko ryaje kugenda riratunganywa. N'umushikiranganji mu byo rero ajejwe harimo amazi avuga ko ikibazo cy'amazi cyahagurukizwa ariko avuga ko Uburundi bwahawe ni banki rero Africa Development Bank Group imfashanyo y'imiliyoni 13.15 z'amadolari y'Amerika kugira ngo by'umwihariko afashe mu gisata c'amazi ndetse no mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko biko biratangazwa. Umugambi rero watangujwe ku igenekerezo ya 10 Gitugutu 2024 ukaba uzokorerwa mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Ruyigi,
Rutana, Cankuzo, Kayanza, Mwaro ndetse na Gitega nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Andi makuru hakomeje kugenda aravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera, harakomeje kugenda haribonekeza amakuru navuga ko ateye inkeke, amakuru agendanye by'umwihariko no kugerageza kunyuruza abantu. Mu gitondo nibwo naje kugenda ndagaruka ku makuru y'umwe mu bakozi ba Braludi rero by'umwihariko arasanzwe yaje kugenda aranyuruzwa, ndetse gushika ubu ngubu amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera akaba ariko agaragaza ko by'umwihariko atari yoboneka kuva by'umwihariko yonyuruzwa. Abanyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi barahejeje gutesha abakozi b'iperereza rero by'umwihariko kunyuruza umuntu, bavuye by'umwihariko bakaba bavuye biruka n'imodoka barimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ngaha mu Burundi rero by'umwihariko hari imodoka zimwe na zimwe zimaze kugenda ziramenyekana ko arizo zigira uruhara mu kunyuruza abantu, aho by'umwihariko bagenda bagatega umuntu canke bakaba bamuhatiriza kuba yo kwinjira muri iyo modoka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda arerekana ndetse aranagaragaza neza yuko abanyagihugu bakoze akazi gakomakomeye cane. Hari muri rino joro by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira isaha 2 by'umwihariko n'igice mu ntara c'Ibitoke mu gisagara ca Bujumbura neza by'umwihariko kwibarabara rya 17 by'umwihariko ku rupangu rw'inzu nimero 2 abakozi b'iperereza baje mu modoka rero yo mu bwoko bwa TI yirabura ifise iparati rero ya JA 2236 bari baje gufata umugabo yitwa Prosper nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Bakimufata umukenyezi wiwe by'umwihariko yaciye akoma induru nyinshi cyane, abandi banyagihugu rero baca baza ari benshi cyane babajije rero impamvu bamutwara. Abakozi b'iperereza basiguye yuko rero by'umwihariko ngo nuko uwo munyagihugu yadugije ibiciro by'ibinyobwa bya Braludi aho adandariza. Ni mu gihe rero by'umwihariko leta iherutse gutangaza neza yuko uzofatwa canke uzohiyahiya araduza igiciro cy'ibinyobwa bya Braludi azaca arahanwa by'akarorero. Abanyagihugu banse rero ko abakozi bajejwe iperereza bagerageza gutwara uwo muntu, bagerageza gusanzaza by'umwihariko abanyagihugu biranka. Babonye abanyagihugu rero babaye benshi by'umwihariko abakozi b'iperereza baciye bavumbuka by'umwihariko na ya modoka yabo bavumbutse, hanyuma baragenda, ariko bagiye bavuze ko rero naho byanse uno munyagihugu bazomuzira by'umwihariko ku munsi w'ejo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Nga muri Cibitoke ni hamwe mu hantu hakomeje kugenda by'umwihariko haribonekeza ibikorwa bitari byiza bigendanye no kunyuruza abantu, ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza bakomeza kugenda barashimangira ko by'umwihariko abayobozi bamwe na bamwe bakomeza kugenda baragaragara muri iki gice cyangwa se baza kugenda barahakorera ari bamwe mu bantu bakomeza kugenda baratiza umurindi ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kunyuruza abantu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abakozi bajejwe iperereza nga muri kino gihugu c'u Burundi namwe mu bantu bafata iya mbere mu bikorwa bigendanye no kunyuruza abantu. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nanone nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abamwe rero mu bakobwa bariko baratakamba bavuga ko rero by'umwihariko bariko barashukwa bogezwa mu gihugu ca Tanzania, ibyo bijejwe atabari byo babona ahubwo bagahurirayo n'ingorane nk'uko byama biratangazwa. Mu gihe kugeza magingo yangara by'umwihariko abakobwa benshi bariko baravanwa mu gihugu ca Tanzania by'umwihariko mu nyuma yuko barungikwayo bizezwa kuzoshakirwayo abagabo, abandi bakaca bizezwa by'umwihariko ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo no gushaka amahera. Ngaha muri kino gihugu c'u Burundi rero sibye abana bugwaruka ruri mu myaka ishika muri 16 baherutse kujya barazanwa by'umwihariko barenga 300 baherutse kuvanwa mu gihugu ca Tanzania,
amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira ariko arerekana neza ko n'abigeme bamwe na bamwe bariko barava muri icyo gihugu mu nyuma y'uko by'umwihariko batariko bararonka ibyo bari barasezeranyijwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ngaha mu Burundi rero bariko baribaza ibintu biriko birakoresha abatanzania mu nyuma y'uko